Munsi wa mbere w'inama mpuzamakungu ya Tokyo ihuza ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika be n'ico gihugu mu ntumbero yo kurabira hamwe iterambere rya Afrika. Inama umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoboye kwitaba ari kumwe n'abagenzi we basanzwe barongoye ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Yari itunganijwe mu gice ca mbere n'amajambo nyamukuru atanguza ivyo bikorwa, ijambo rya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani be n'ijambo ry'urongoye ubumwe bwa Afrika. Eka n'abandi bubahwa batandukanye. Mu gice ca mbere novuga nti cibiyago cari gihagaze cane ku mahoro n'umutekano. Ico gice carongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe ari cegera ca mbere c'urongoye ubumwe bwa Afrika. Muri iyo nama yaronse akaryo ko gushimangira ico ry'u Burundi. Uburundi igihugu gisanzwe cemeranya neza yuko atamahoro akunda ataterambere, ariko kandi uko ataniterambere rishoboka ahatagira amahoro. Aho umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yasangije bagenzi we uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi, igihugu caranzwe n'intambara nyinshi, ariko no munsi amahoro n'umutekano bikaba bisasagaye. Ivyo rero bikaba birama kuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yashize imbere iterambere, aho yifuza ko umurundi wese umwe wose uronka ico ufungura, umufuko ukaronka amafaranga, kuko dusanzwe tuzi yuko aharaye inzara hazinduka inzigo. Rero kugira ngo amahoro n'umutekano birame, iterambere rirama, ni ngombwa yuko abene igihugu bose baronka uko bashobora kubaho baroraniwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi naho yaciye ababwira yuko igihugu c'u Burundi, abarundi muri rusangi bafatanye mu mugongo kuri yambona kazoza y'Uburundi bwishira bukizana mu 2040, 2060 bukazoba buteye imbere. Uwo mugambi rusangi niwo uhuza abarundi ko kivica iterambere. Ivyo rero bigatuma n'amahoro abandanya arama. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi kubw'inguvu ziwe mu gusahiriza ibindi bihugu no kutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi, yaratewe iteka n'abagenzi we aho bamugenye kugira ngo abe umuhizi w'umugambi w'amahoro, umutekano n'ugwaruka muri Afrika, ariko kandi akaba ari intumwa idasanzwe y'urongoye ubumwe bwa Afrika mu gice ca Sahel kugira ngo ashobore gufasha ivyo bihugu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ivyo bikorwa vyose akabikorana ubwira n'ubukirebutsi kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yibukije yuko Burundi busanzwe buri no mu bindi bihugu, cane cane igihugu ca Somalia, igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Afrika yo hagati, aho naho nyene Uburundi bwitanga butiziganye kugira ngo ibindi bihugu bironke amahoro n'umutekano. Hambavu yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi yasohoye gushimangira kandi yuko Burundi bwama buhagaze ku ruhande rwo kurondera inyishu, ariko no kugwanya ibibazo biciye mu biganiro, mu mwumvikano. Yashimangiye kandi ko Uburundi bushigikiye yuko hoba impinduka mu nama mpuzamakungu iraba ivy'umutekano, Conseil de sécurité au sein des Nations Unies, aho kimugabane wa Afrika utagira ubuserukizi bukwiye, aho yifuza yuko iyo nama yotunganywa kundi na Afrika ikagira ibihugu biserukira uwo mugabane muri iyo nama mpuzamakungu. Yashimangiye kandi yuko ahagaze ku masezerano gikiye yo gushigikira agateka kazina muntu, na cane cane yuko n'Uburundi busanzwe buri mu nama iharanira agateka kazina muntu mu ishirahamwe mpuzamakungu.